Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho hafatiwe abanyarwanda bashika muri bane. Amakuru adushikira akaba yemeza ko iperereza rishobora kubagandagura kuko babagiriza ko bakorana na Red Tabara ndetse bakabagiriza ko bari bazanye ibigwanisho mu gihugu c'u Burundi. Tubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi biteye ubwoba kandi bidahumuriza biri kuvugwa, aho amakuru adushikira yemeza ko abanyarwanda bashika muri bane bapfungiwe mu iperereza. Amakuru ahari akaba yemeza ko umwanya n'umwanya bashobora kwicwa bagirizwa ko bari bagemuriye ndetse bari bazanye ibigwanisho bishobora kwangiza amatora yimirije imbere mu Barundi. Benshi bakaba bavuga ko ibi bintu biriko biraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda biteye ubwoba kandi ko ari ibintu bigiye kugira ingaruka zikomeye cane hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse benshi bakanashimika bavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari ubutegetsi mpotozi kandi ari ubutegetsi buriko burabohera amaboko imugongo Abarundi. Turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ko hari umutegetsi ukomeye cane waraye ubogojwe yagirijwe ibyaha by'agacamutwe. Ibi byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo gutera ubwoba Abarundi kugira ngo bazagumye batore CNDD-FDD mu matora yimirije imbere, na rirya abatari bake bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi buboheye amaboko imugongo Abarundi. Bamwe n'abandi barabona ko aho ibintu bigeze ari habi cane, bakemeza ko byanze bikunze Abarundi ari bakwiye gufatana mu nda amaze bakamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira kandi inyinyurana ndetse n'ihangana ririko riraba mu bihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD. Ibi byose bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari ahantu habi cane kandi bikaza byerekana ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba. Gervais Rufyikiri yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ari i Bujumbura, aho yagiye guherekeza umuvyeyi wiwe ubwa nyuma, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko ashobora kuba azasubira hanze y'igihugu aho yari asanzwe aba, naho ibimenyeshamakuru byegereye ubutegetsi bwa Ndayishimiye byatanguye kwandika ko yahungutse. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tuyatangurire kuri ino nkuru irebana n'abanyarwanda bashika muri bane bashobora kwicwa umwanya n'umwanya ku itegeko ry'abatwara iperereza ry'u Burundi, bagirijwe ko bakorana n'abarwanyi n'abaroberi ba Red Tabara ndetse bakaba bagizwa ko bari bazanye ibigwanisho mu gihugu c'u Burundi. Ifungwa rya musitanteri wa komine Nyamurenza inyuma yo kubogozwa mu mabanga, ni igiki catumye apfungwa? Uwahoze arongoye komine Nyamurenza Alexis Ntuzwe nayo yaraye ijoro rya mbere mu ibohero rikuru rya Ngozi. Yinjijwe muri iryo bohero
ejo hahise ku igerekerezo rya 14 ukwezi kwa 12 2024 mu masaha y'ijoro, ubu akaba apfungiwe muri dorotwari ya mbere, shambure ya mbere nyine. Nk'uko biri mu rwandiko rubogoza mu mabanga uwo musitanteri rwatewe ko umukono n'umushikiranganji w'umutekano Martin Niteretse hirya y'ejo kwa 13 ukwezi kwa 12 2024, Alexis Ntuzwenayo yagirizwa kugira inyifato ziteye isoni zimucafuza zikongera zigacafuza igihugu cose c'u Burundi. Muri urwo rwandiko umushikiranganji Martin Niteretse ntiyashimye gutomora neza izo nyifato mbi zatumye Alexis Ntuzwenayo abogozwa mu mabanga, aribyo byatumye hano dukora amatohoza yimbitse kugira ngo tumenye icatumye abogozwa mu mabanga. None ni iki catumye musitanteri wa Nyamurenza abogozwa mu mabanga agaca agirwa ko agafungwa? Mu nkuru tugira dushire ahabona harimwo gutabariza abanyagihugu b'Abanyarwanda bapfungiwe mu biro by'iperereza i Ngozi. Alexis Ntuzwenayo yagirizwa kuba yarafashije abanyagihugu baturuka mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kwinjira ku gataka k'u Burundi akoresheje imodoka yiwe y'akazi, none yabikoze wenyine. Mu makuru twatohoje ku munsi wa mbere igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 2024, hari abanyagihugu bakoze ibishoboka byose kugira ngo bashike mu Burundi kubera ikibazo gikomeye cyane bari baje gukora. Mu makuru twatohoje ku munsi wa mbere igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 2024, hari abanyagihugu bane bo mu Rwanda binjiye mu gihugu cy'u Burundi baciye Ngozi. Mu kwinjira baciye mu nzira y'ikinywabi iri ahitwa mu Birambi muri komine Nyamurenza. Abanyagihugu bari baje ku maziko y'inshuti yabo y'Umurundi yari yitabye Imana aho i Ngozi. Abanyagihugu bo mu Rwanda bagizwe n'abigeme babiri n'abasore babiri, bose biboneka ko bakiri bato nk'uko byiganwa n'amasoko yacu mu bategetsi aho i Ngozi. Hano dushobora kumenya amazina yabo. Kuri uwo munsi wa mbere ku igerekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 2024, abo Banyarwanda baciye bafatirwa mu gisagara ca Ngozi n'iperereza. Uwo munsi nyine baciye batwarwa gupfungirwa mu gasho ka komisariya ya Ngozi, aho benshi bita muri PJ Ngozi. Inyuma yo gufatwa niho hamenyekana ko abo Banyarwanda binjiye baciye aho mu Birambi, baca bakirwa na musitanteri wa komine Nyamurenza Alexis Ntuzwenayo, aca abashira mu modoka y'akazi abashikana aho bari bagiye ku maziko. Hari amafaranga baba baratanze tutazi igitigiri. Igihe musitanteri yabakira ntiyamenye ko imbonerakure zamubonye. Umwe mu basoko yacu niko atubwira ko imbonerakure zari zamaze kumubona kare. Amakuru dufise yemeza ko ibyo byose musitanteri yabifashijwemo n'umukuru w'igipolisi mu ntara Bonfo Ndoreraho n'urongoye igipolisi muri komine Ngozi Emile Cimpayi. Abo bakaba baciye baguma bagerageza uburyo Abanyarwanda borekurwa aho bari bapfungiwe muri OPG Ngozi kugira bace basubira iwabo, ariko byaranse kuko byari byamaze gusamirana henshi gushika no ku mushikiranganji w'umutekano. Ayo makuru nyine dufise abandanya yemeza ko urongoye iperereza mu ntara ya Ngozi Godefroid Ntahempera yaciye ahabwa itegeko ryo kuja gukura abo Banyarwanda hamwe na muri OPG Ngozi kugira abagumane. Uwo arongoye iperereza yaciye abatwara mu biro iwe aho Ngozi, ari naho bagipfunyiwe uno munsi. Mu nyuma ibintu byaciye bihindura isura. Musitanteri Alexis Ntuzwenayo yaciye atangura kwagirizwa ko ariko afasha abaroberi bavuye mu Rwanda kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu gihe imbibi z'igihugu zugaye, ndetse amwagiriza ko ari gukorana n'inderesi z'u Rwanda. Ni ukuvuga ko ari gukorana na maneko z'u Rwanda mu kuzana ibigwanisho mu gihugu cy'u Burundi. Ejo hahise rero niho musitanteri yahabwa ikete rimubogoza mu mabanga, acagirwa ko ahagarikwa yinjizwa mu ibohero rikuru rya Ngozi aho yaraye ijoro rya mbere. Mu byaha yagirizwa harimo icyaha cyo gukorana n'abaroberi b'Abanyarwanda ndetse no gukorana n'inderesi z'u Rwanda, aho ngo bazana ibigwanisho mu gihugu cy'u Burundi bakabiha abarwanyi baritabara mu ntumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha rero amasoko yacu atabariza aba Banyarwanda bafatiwe aho i Ngozi baje ku maziko.
bamwe mu nzego aho Ingozi twayaze batewe umutima uhagaze nuko aho bafungiwe mu biro by'iperereza baba bariko barahohoterwa mu buryo butandukanye harimo kubaboreza igufa, tudashize inyuma kubashobora kuzimanganyirizwa ubuzima kuko amakuru adushikira aturukayo ntago ahumuriza. Aravuga ko abatwara iperereza mu ntara ya Ngozi bamaze kubashirako ibyaha by'agacamutwe aho babagiriza gukorana na Red Tabara ndetse bakabagiriza ko aribo bazana ibigwanisho mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose bikaba biteje ikibazo gikomeye cane. Tuve kuri iyo nkuru irebana n'abanyarwanda bashobora kwicirwa mu Burundi, amakuru yacu tuyabandarize ku bintu bibi kandi biteye ubwoba biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Bujumbura, komine Ntahangwa, ubwicanyi bubabaje. Ni bande bagandaguye uyu mukenyezi? Hari ikiziga c'umukenyezi catowe, ikiziga c'uwo mukenyezi atamenyekanye umwidondoro catowe muri quartier Mutakura, kiryamye hafi y'ibarabara kw'igenekerezo ry'umunsi w'ejo wa 15 ukwezi kwa 12 2024 mu masaha ya gatondo. Ababonye ico kiziga bemeza ko uwo mukenyezi yagandaguwe anezwe imbere yuko atabwa aho hantu. Ashobora kuba yashurashujwe imbere yuko agandagurwa kuko abamutengutse ko ubwa mbere aribo bamushize ko agahuzu aho ikiziga ciwe cari kiryamye atagahuzu kariko. Abajejwe intwaro bashitse aha ico kiziga ntibashoboye kumenya umwidondoro wiwe. Mu ntwaro ho kumutakura baremeza ayo makuru, barakavuga ko batanguje amatohoza kugira hamenyekane byinshi kuri urwo rupfu. Abanyagihugu basaba ko ayo matohozo yanyaruka kugira ukuri kuje ahabona kuboba bagandaguye uwo munyagihugu. Uwomenya ibyashikiye uwo muvyeyi yatwandikira ku kamenyetso ko guteranya 27 76 27 09 Ubwicanyi buriko burakorerwa mu gihugu c'u Burundi burateye isoni kandi burababaje. Hari ikiziga c'umunyagihugu catowe mu gatondo ko munsi wa 15 hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo kiryamye hakurya y'ibarabara hafi ya Jardin Publique ni muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Umwidondoro wowe yapfuye ntiwashotse umenyekana. Ababonye ikiziga bameza ko uwo munyagihugu yoba yarafise imyaka iri hagati ya 40 na 50. Yoba yagandaguwe mw'ijoro ryakeye. Abamugandaguye baramunize kuko nta ngumu yari afise ku mubiri. Hikekwa ko uwo munyagihugu yoba yanigiwe ahandi. Abamunize bakaba baje guta ikiziga aho hafi yaho ngaho cyabonetse. Ubw'amakuru dufise abapolisi bashitse ahari ico kiziga bagerageje kurondera ibimuranga mu mpuzu yari yambaye ariko nta na kimwe bamusanzemwo. Abajejwe umutekano baciye bafata ingingo yo gutwara ikiziga cyo mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Gushika ubu ntiturashobora kuronka umwidondoro uwo munyagihugu yaraye agandaguwe bunyamaswa. Ibi byose bikaba byerekana ubwicanyi buteye ubwoba kandi bubabaje buriko burakorerwa mu gihugu c'u Burundi, aho mu gihugu cose hariko haratorwa ibiziga. Abarundi bakaba bamaze kurakara cane, bakaba bavuga ko byanze bikunze ibi bintu bishobora kwegera akarambaraye igihugu c'u Burundi kuko abarundi baramaze gushavura cane kubera ibyo bikorwa bibi biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamufasha gutwara igihugu c'u Burundi. Gervais Rufyikiri ari mu Burundi. Gervais Rufyikiri yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ari i Bujumbura, aho yagiye guherekeza ubwa nyuma umuvyeyi wiwe Bangirinama Zani yitavye Imana kwa 8 ukwezi kwa 12 2024. Umuvyeyi wa Gervais Rufyikiri yashinguwe ejo haheze mw'itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Gervais Rufyikiri yasohotse igihugu muri Ruheshi 2015 akiri icegera c'umukuru w'igihugu. Ico gihe yasohotse avuga ko agiye kwivuza. Ageze hanze acarandikira Perezida Nkurunziza ko adashigikiye ikiringo ca gatatu, anamusaba kudasubira kwitoza kugira ntate igihugu mu kaga. Gervais Rufyikiri yaramenyesheje ko umutekano wiwe utari ucifashe neza mu Burundi kubera amakuru yari afise imigambi yo kumwaka ubuzima. Kuva ico gihe gushika n'uyu munsi yarataragaruka
mu gihugu c'u Burundi. Aho muri Ruheshi wa 15 Nyamitwe yavugira ubutegetsi yavugira Perezida Nkurunziza yatangaje kuri radiyo y'Abafaransa RFI ko Gervais Rufyikiri yari mu bateguye gutembagaza Perezida Nkurunziza ku wa 13 ukwezi kwa gatanu 2015. Mu mwanya wa mbere Gervais Rufyikiri yarashizwe ko umutahe mpuzamakungu, mu nyuma arawukurwa ko igihe havugwa ibiganiro byari birongowe n'umuhuza Willy Mpaka. Ikinyamakuru cegereye perezida ikiriho co caraye canditse ko Gervais Rufyikiri ahungutse. Nticavuze ko yaje gushingura umuvyeyi, ariko Gervais Rufyikiri ubwiwe nta na kimwe aratangaza ku bijanye n'uko yoba agarutse kuba mu Burundi. Inyuma y'imyaka 9 amaze mu mahanga, ntabwo iyo aba yari asanzwe yitwa impunzi kuko arafise ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu vya Buraya. Iyo bikunze ku mwana w'u Burundi asubira mu gihugu ciwe iba ari intambwe nziza. Ubutegetsi butwara Uburundi bukwiriye gukuraho inzitizi zose zituma indiri z'abarundi bari mu mahanga badashobora kugaruka mu gihugu cabo. Turahojeje umuryango wa Gervais ku bihe uriko uracamo, twifurije uburuhukiro bwiza uyu muvyeyi waranzwe n'icyiza igihe yari mw'isi y'abazima. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.